iri jambo ry'Imana tuvuga ntabwo ari migani y'abasokuruza, nta nubwo ari bitito, mugabo n'amajambo afise inkomezi, n'amajambo afise ububasha, n'amajambo ashobora guhindura uyumvise, kandi n'amajambo ashobora guhindura ikintu icyo cyose nubwo coba carananiranye. Amen. Kubw'ijambo naho coba ari gisika kimeze gute, ijambo rirakubita hahandi nyene igisika kagwa hasi, maze Imana ikikora ivyo igomba gukora. Haleluya. Twaramaze kwiga ingene ijambo ry'Imana, twabanze kubona ko ijambo w'Imana ari Yesu, twamaze kwiga icya kabiri ko ari ubushobozi budasanzwe, icya gatatu twize ko ari inkota ya mwemu idufasha mu ntambara zose, icya kane twarabonye ingene ijambo ry'Imana rikiza indwara, icya gatanu twarabonye ingene ijambo ry'Imana ari umuriro kandi ari nyundo, icya gatandatu twarabonye ingene Imana duhaya kameremere k'ubumana biciye mu ijambo ryayo, icindwi twarabonye ingene ridutsindira amageragezwa, icumunani twarabonye ingene ijambo ry'Imana riturinda ibicumuro. Uno munsi rero turiga ikicenda kivuga ati ijambo ry'Imana rituma dutsinda. Mbwira mugenzi wawe ati bituma dutsinda. Sura kandi umubwira tugeze mu rugamba uzohamagara ijambo, kandi umubwira tutegereza kuzotsinda. Haleluya, 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 haleluya. Ngira amabwire inkuru z'umusore umwe yarakiri umupeti yitwa David. Ngira mugenzi ati David, usubire mu Kirundi ni Dawidi, mu Giswahili ni Daudi, mu Cyongereza ni David. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyo muhungu yarazi akamaro k'ijambo, yarazi impamvu yo kuvuga ijambo, ntabwo yagasipiye amajambo yiwe. Ubundi bwo abantu benshi bazi kugasipiye amajambo, ariko Dawidi ntabwo azi kugasipiye amajambo, yavuga ijambo rikenewe mu kibanza bijanye. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe Abisirayeli batonda urugamba hamwe n'Abafilisitiya. Mu Bafilisitiya haserukamwo ikigatanya c'ikijeya cyitwa Goliath. Ni inkuru muzi cyane sinza kwitebako. Ico kigoliath bavuga ko cyapima imetero hafi nka 3, kuko bavuga ko wapima 6 ukiriye mu nkokora hamwe n'urutoke rumwe, kuko tama metero yarahari ico gihe. Nuvuga atari kijeya chikijeya. Bwana sifesana. Mazi ico kigatanya bageze ku rugamba, Abafilisitiya bahagarara hirya, Abisirayeli hamwe n'Abayuda bahagarara hino, hagati hacimanga canke umwonga canke vale. Hirya ku musozi hari Abafilisitiya, hino ku musozi hakaba Abisirayeli. Bamara 40 jours ujya mu Filisitiya ariwe Goliath atuka ubwoko bw'Imana. Bamara iminsi 40 bariko ragutuka, nyene urupanga gutuka ngo nukuri ubupangayi wiwe. No, umara 40 jours utarigera uronka n'ukubazana yambu ngo kugira ngo uzogire mariage. Ugaze kuri 40 nurigera ukora umushahara n'uwa 200,000 cyangwa 500,000. Haiz yo minsi 40 se wa David ariwe Yese cyangwa Isayi, mu Kirundi bamwita Isayi, atuma umuhungu wiwe ariwe Dawidi. Uziko Isayi yarafise abahungu 8. Umuhungu wa mbere yarazwi ku izina rya Eliabu, umuhungu wa nyuma nawe yitwa David. Maze muri abo bahungu 8, 3 bari kumwe na Sauli ku rugamba, harimo Shama, harimo na Eliabu nyene. Bari ku rugamba bari koragwana, ariko kandi uwo munsi nta rugamba rwabaye, mugabo bari bashamiranye barindira utanga urundi. Abisirayeli bari mu kujugumira, nta nubwo bajugumiye hamwe na chef de quartier wabo, bajugumiye hamwe n'umwami wabo. Reka tubisome igitabo cya mbere cya Samuel kuri 17:11. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 17 ku murongo wa 11. Turasoma mu izina rya Yesu. Maze Sauli
n'Abisirayeli bose bumvise ayo majambo y'Umufilisitiya barihebura bagira ubwoba bwinshi. Maze Sawuli niwe yari umwami, n'Abisirayeli bose, apana benshi, bose bumvise ayo majambo y'Umufilisitiya barihebura bagira ubwoba bwinshi. Uraza amajambo yababwira, muraza gusoma nimwagira imuhira muhera hariya hejuru. Yababwira ati mwebwe muri ubusa imbere yanje, ati ngira ndababage, ngira ndabakerera imitwe, ndayigaburira ibisiga, ndabereka. Arazana imikango yayindi kwa kuri Satani y'amakwenti mida akagutera ubwoba akakwereka ko ari gihangange bimwe byatari. Mugabo ni bure sana. Bwana siwe sana. Maze umwami Sawuli arajugumira, Abisirayeli bose barajugumira, abari ku rugamba barajugumira, barumva ati noneho karabaye, noneho birase, nitubone ingabo biza kugenda. Muri uwo mwanya nyene Yesayi ntabwo yarazi biriko biraba ku rugamba. Yiyumvira ati reka ndungika kana gatonya ko ku rugamba barungika bakuru bazi kugwana. Mugabo Dawidi bamugumije muhira, ntacyo bamwiyumvira ko batazi ko ari waza kwica Goliath. No, batazi ko ari wakenewe ku rugamba, bajana badakenewe basiga ukenewe. No, nturavyumva. No, muri mission barungika abandi, we nturonke mission. Amafrede de mission bakayahaye abandi, ariko niwe warukenewe buriya. No, abandi baragira mariage ubundi niwe warukenewe buriya. No, abandi bararonka ubuzi, ariko buriya niwe warukenewe. Amen. Bajana ku rugamba batari bo, kuko abasoda bose bashize ku rugamba nta numwe yasohoye umutwe. Mbere na chef d'état major yitwa Abuneri nawe nyene yanyegeye, umwami Sawuli nawe nyene yanyegeye, batazi igikenewe mu mwanya wacu. Haleluya. Hari gihe abantu b'Imana tugira ibintu byo gupapasa gucacisha, numenye igikenewe mu mwanya wacu. Buriya muri urya rugamba bajya bose ntabwo bari bakenewe, hari hakenewe Dawidi wenyene. Buriya hari kindi gihe uja gukora ibintu bitari bikenewe, ugasanga icyari gikenewe ntacu uri kurakora. Buriya hari hakenewe ko urondera imfuvyi zingahe uzigaburire. Buriya byari bikenewe gusa kuja kuraba abagwayi ku bitaro. Buriya ntabwo byari bikenewe kuja muri kakabari. Buriya ntabwo byari bikenewe kuja kurondera wa wundi mugore agira kabiri. Hari igihe umuntu yibaza ngo inyishu y'ingorane arimwo nukuja muri ibi, ariko hari inzira imwe Imana itanga, kandi wemeye kuongozwa na Mungu nkuko twarinzi ya ndirimbo. Usiende peke yako, ntugende wenyene, ujane n'uhoraho, inyishu yawe urayibona. Iyo Sawuli akabaza Imana ati Imana none ku rugamba rushushe ndabigenze gute? Imana ari kumbwira ati rondera David. Haleluya. Haleluya. Rondera Dawidi ari Betlehemu, umuhamagare ni wajeje kuzokwica uyu. Byaranditse byaraheze, bivanye na Dawidi kubwo amajambo y'Imana azi gukoresha araza gutsinda. Amen. Bageze hajya se amaze kutuma Dawidi ati genda ubashira injya, agenda yikoreye ibijyo byinshi cyane, harimo ngo nibikaranze agera mu nzira yumva biramuruhije, bimwe bisiga mu nzira, agenda atwaye ibitekeye gusa. Abashikiriye aza yumva cyakigabo kiguriye tikirwa tukubu bwoko bw'Imana. Dawidi nta nubwo yarinze kuvuga ngo ndeka mbaza Imana ati Mana none Dawidi kigoriye ati ndashobora kukica. Yatawiye gusa ubushobozi bw'ijambo, acabaza abaraho ati none wo mwica bo muhiki. Tutimagine kambi zose z'igihugu cyose zashamaje zirahuko. Chef d'état major yanyegeye ari mu mwobo, umwami nawe ari mu mwobo wiwe mu nzu, namba yari musi gitanda, bose bari muri jugumiraje bajugumiye kumwe kudasanzwe. Ukaza wumva gapeti gatonya kari mu ma age ya 17 ans, kari mu myaka nk'iya 17 karaje kabaza ati none wo mwica bo muhiki. No, yomera ni nkenya vraiment. No, kumenya uriwe nikikurimwo n'ubushobozi buri muri wewe. None uwo mwica bo muhiki. Abasirikare bari bahari batagura gutera inkuru ati bomba, umwami yavuze ngo uzomwica ngo azocamo umukobwa wiwe. Urumva umwami aho yarinze avuga iryo jambo,
nukaba ati nukuri wo nkura kwicyo kigatanya je n'umukobwa wanje ndamumuha gica kiba ashaka umuntu w'umunyamavunja cyane je nzo mu mukobwa wanje abo umukwe w'umwami bwana se sana ngo kandi nta nikori azoriha se bazocamukura ko ikori se n'umuryango wiwe wose hama chaki Goliyati kiguma citegereza kiguma kivuga nimuzana umuntu ninashobora kumwica mucamu abaja bacu nanje nashobora kunyica nabo natwe tuzoca tuba abaja banyu hama ba grand frère ba Dawidi batangura kubwira ati we peti we turazi kufisa amanyama kandi bakoresheje ijambo nyene amanyama kubera bazinge nahora avuga ibintu biri serieux avuga ibintu atari byo hasi byo hejuru amen buri umuntu avuga ibintu byo hejuru bamwita umunyamanyama sivyo none uvuze ati bon ndanyotewe mugabo sinywa amazi ndaza kunywa amata bacha bakuru umunyamanyama haleluya singenda n'amaguru nza kugenda na taxi bacha kwangu na manyama jewe sinzobura yo gukwa nzokwa miliyoni 6 bacha bakata ayo n'amanyama vraiment no umva imisoro kivuga amen Yesu abahezagire cyane no je sinzorongogwa ngo bampe miliyoni ngo bankwe miliyoni 2 bazonkwe miliyoni 5 murumva bigeme nabo amen haleluya abantu bumvise uvuga amajambo y'ukwizera amajambo ari mu bushobozi bakwita umunyamanyama eka bapfa kukwita umunyamanyama wowe urazi ko uyimenye uriwe amen urazi ko twebwe turabaragano na Kristo amen Yesu yafashe intsinzi yiwe arayiduha twebwe tuba plus que vainqueur kubera we yatuneshereje haleluya ubu twebwe na Yesu twe turi petit frère ba Yesu amen twabaye abaheritiye twabaye abakoheritiye abaragano na Kristo maze Dawidi ba grand frère ngo urabona ngo wama kandi wamanyama wowe twadutama twasowa dusize kugira ngo bamukemeshe imbere y'abantu ko ari umuragizi nyene umuragira isinzi ngene bavyita anuka maganga namase mvuze ikintu cy'indani amen ati none wowe unuka maganga mase kila kitu urashaka kuza mu basirikare turi kumwe na kapitene nga majoro ajida chef na amapete gisoda sinda yazi na colonel full sinzi nizindi na general na marshal na sinzi wao vugiki wa munyagihugu we abasuda bose batangura kumuraba nabi ati we peti we mba Dawidi batewa mujana kwa Sauli bamubwiye ngo uyu mupeti ngo yavuze ngo arashobora kumwica Goliyati umwami ati akagahungu nyene ati ataka nyene umwami ati basinika bakambika impuzu z'ingwano barakambika bya bihuzu by'ingwano karagenda gateye ukuguru kumva menga biraremereye kumbe yimvira ati oya nina cica Goliyati bazokwiyemera ngo nizi impuzu zabo wamaye ngo zankingiriye ajabye ati ngurira ibi bihuzu jenge ku rugamba ngaragara ikiri muri jewe kirakomeye haleluya petit David acababwira ijambo kuri 36 ko namaze kwica intambwe n'idubu n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri byo kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima yababwiye ati jewe munacheza na mimi je maze kwica intambwe di attention maze kwica idubu hapana kuleta mchezo uyo Mufilisitiya w'intakebwa nawe azopfa na kimwe muri ivyo atangiye kuvuga uwariwe no imbere yo guhaguruka sasa atangura kuvuga uriwe ndi umwana w'Imana nzima Yesu yampaye ubuzima bwiza amaguhema kwa gusa angirira ibi nibi narashoboye guheba ibyaha by'ubusambanya abandi byarabananiye nashoboye guheba inzoga abandi zarabananiye nico ngiye kukijya nk'umugati aserutse acomotse mu ikambi nyine y'abasirikare akaza imbere Goliyati amubonye aratwenga sana ati uyu niwe muzanye Goliyati aratwenga sana aravuga amajambo y'amarogotano atuka Imana y'Abisirayeli atuka n'Abisirayeli
Dawidi rero kuri 46 acarababwira ijambo. Turasoma mu izina rya Yesu. Dawidi buriya icishe Goliyati si iryo buye. Buriya ni ijambo yavuze. Yatumye ibuye rica rikora igikorwa kidasanzwe. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu. Uyu munsi uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Ntacyo yari bwavugane n'uhoraho kuko Bibiliya ntabwo ivuga ko yavuye agira amasengesho ya turajura bazora ati Mana none uraza kumugabura. No, yimenye wariwe avuga ati no, maze guhaguruka uhoraho ategerezwa gukora. Amen. Acavuga ati uyu munsi uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Ngira nkwice. Urumva arapanze projet rero. Aramweretse ingene bigira kugenda. Haleluya. Ati ngira nkwice. Nguce izosi. Kandi imivyimba y'ingabo za Filistia ngira ndayigaburira ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mu ishamba. Kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Haleluya. Riko babara Tairos. Kugira ngo bimenyekane mu isi yose ko muri yo church hari Imana. Kugira ngo bimenyekane mu isi yose ko mu nzu kwa Jackson hari Imana. Kugira ngo bimenyekane mu isi yose ko mu nzu kwa no mu nzu kwande mu nzu kwande ko hari iki ko hari iki Riko Dawidi acafataga agafuko yari afise cyangwa agasakoshi agenda ku mugezi nubwo yari yiteguriye intambara yagenda ni topito acayitana amabuye 5 ashira ko rukwizera kudasanzwe abandi bafise imyami amacumu rw'Igoliyati rwari gufise n'urutwariza igikingirizo barasesana ama urashe hari umuntu yarajeje akacamukingira ivyo urashe byose akazibira no barazibira mbwa cha Dawidi ntushobora kuzibira ndugu yangu no yamaze kuvugisha ntabwo ari ibuye ryishe Goliyati ni ijambo ryabanje kwica Goliyati mazije ibuye riza mu nyuma ndakwereka icyerekana ko atari ibuye ryishe Goliyati. Dawidi amaze kurasa ibuye rimukubita Goliyati mu gahanga ubundi bwo force yibuye rigukubise ngaha wategeza kugwa inyuma ariko birivuga ko yaguye imbere yubamye none umva ari ibuye ryamwishe hari ubushobozi bwabanje kuhashika ibuye riza gushika nk'ikimenyetso acavuga ati ewana na salimu amri atagwa hasi. Haleluya. Urazi umuntu akugiriye guca kubwira ati ko mukubwa ndugu yangu urakomeye wende bwana wende chef. Haleluya. Abafilistia rero bamaze kubona umuhizi wabo afashwe nako apfuye baratemesheje Dawidi petit David acariruka David ariruka agera kuri wa muvyimba ko cyari kinini cyane atawuhagarara hejuru wibaze umuntu yahagaze hejuru y'ubundi. Haleluya. Aca mukata umutwe acarereka abafilistia bushbe utasema nini tena umuizi wanyu na mukasa umutwe kichwa cha keki. Baba grand frère ba David bacagira courage bacabiruka inyuma b'abafilistia ati abantu bafise Dawidi nitwihanga baratemesha bariruka. Umwami aravuga ati impossible ni wa mupeti nyene wa wundi wa 17 ans no nibishoboka David n'amanyama menshi yandi bavuga ko afise amanyama n'umutwe wa Goliyati agenda kugeza Yerusalemu arinjira ahari umwami aramwereka umeona reka ngubwira ijambo umwami yaciye abaza reka tubisome ngaha kuri 55 munatari handi nyene 17:55
igihe Sawuli yabona Dawidi agiye kurwana na wa Mufilisitiya, yabajije Abuneri umugabisha w'ingabo ziwe ati hajyaga Abuneri ujya muhungu ni mwene nde? Nawe aramwishura ati mugenzi indahiro ni wewe wenyine ntamumenya. Bamaze kubona umuhungu yihanze bazobazanya ngo mbe buri yavuka he ngo mbega ni mwene nde ngo avuka kwande ngo agasoza avuka ko nakahehe no kubera ki mutambagije imbere uno munsi niyo mutangiye kumbaza. Kandi aho rero Dawidi yari yaratangiye tagikorwa cyo kumubwiriza inanga umwami, mugabo mubwiriza inanga atari bwabaza ati ni mwene nde. Mugabo amaze kumubwira ati ngira nice Goliyati, atangura kubaza chef d'état major ati buriya ujya ni mwene nde. Chef d'état major nawe biramucangana ati haki ya Mungu sijuye. ati ndahiro ni wewe nyene ntamumenya. Bwana se sana. Bazobazanya ku vyawe. No, bazobazanya ku vyawe. Bazobazanya ngo yitwa nde, ngo avuka he, ngo avukana nande, ngo se ninde, ngo akomoka he. Ibyo byose bizobazwa. Yesu yagukoresheje igikorwa kidasanzwe. Abatakuzi batangwe kukwimenyereza ko hakiri kare. No, Samanyama sugupfa gutanga nimero de telefone. Samanyama, haleluya. Sugupfa ku Samanyama kuko ibyawe bigiye kugaragara neza. Bagiye kumenya uriwe. Warasenze imisi myinshi, waratabaje Imana kenshi, ariko ntabwo wabonye umenga ntabwo biriko birakoreka. Tangura kuza watura ijambo rikomeye rizana intsinzi, uvuga ati orara kugabanya amaboko yanje. Ubwo rubanza wagiye uratanga igiturire, none orara rugabuye amaboko yanje, ngira ndagutsinde kandi ari ryatongo daritahane. Kandi uziko abarundi amatongo yamye ari ngorana. Bana sede sana. No, orara kugabuye amaboko yanje, nayo ntuzenya bigira bihinduke kuko watutse umukozi w'Imana. None yo ndahagurutse ibintu bigira bihinduke. Haleluya. Ndahejeje buri simvuga menshi no munsi. Umunyantege nke avuga ati ndakomeye, umukene avuga ati ndatunze. Utabona ibyo Yesu yakoze atangura kuvuga ati natangiye kubibona rero. Ndabona ibyo Yesu yakoze. Acharimba ati Hosana, Hosana. Haleluya. Tugomba dusenge. Ngomba ko atura amajambo y'intsinzi kuri icyo kibazo cyose ufise. Tangura kubwira ingorane nk'umuntu ubona. Haleluya. Nimba ari umurima wawe utera, tangura kubwira ati wa murima we ushire ngaha ati ndakubwiye cawera mu izina rya Yesu. Nimba ari igiti cyakabiranye, tangura kwibwira ati totahara mu izina rya Yesu. Nimba ari urubanza muri tribunal, tangura kurubwira ati ndatsinze kiraho izina ry'ujya muntu muri ko muraburana, umubwira ati ndagutsinze mu izina rya Yesu. Nimba ari umukobwa wabajije ugomba kugira mariage apana bya bintu byo gufyina, cuvuga ati kuva no munsi ndakwakiriye kandi uranyishinzisho nziza. Haleluya, haleluya. Nimba ari inzu ari kurubaka wabuze amabati we ndagushize ko mu izina rya Yesu. Haleluya. Haguruka tutangure gusenga. Haleluya. Ubu rero za ngorane tugwira tuzibwire zirumva buriya sinzi ko muvyibuka ko zumva. Utangura kuzibona uzibwire, utangura kubona ubushobozi bw'Imana, utangure kuvuga. Haleluya. Tangura kuvuga usohora ijwi. Amena, amena. Ingwara utangure kwibwira kuko irumva. Nubwo yobora umurozi, tangura kumubwira wa murozi, mubwira tukazosubira kuzi wanje nzoca ndagufata kandi uzofatwa hajya nyene. Utangure kuvuga amajambo y'intsinzi. Sohora ijwi rero.
sohora ijwi